Kumugara, kudadarara, kwitaba Imana ni zimwe mu ngaruka mbi zishikira uwugwaye indwara y'ubukangwe. Pascal Ndayongeje, umunyamabanga ntayegayezwa w'imfatakibanza w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, arashikiriza ivyokorwa kugira bagwanye burundu iyo ndwara. Mu ntumbero yo kugumana igihugu kizira iyo ndwara, dutegerezwa guhagurukira ibikorwa vyose bijanye no gukinga iyo ndwara ku rugero rutari munsi y'ibice 95% y'ababa bitezwe kuronswa urucanco mu gihugu cose. Kuri iyo mvo turateye akama abarundi bose, abafasha mu iterambere, gushira ingufu hamwe mu kugira urunani kugira ngo turandurane n'imizi iyo ndwara y'ubukangwe. Pascal Ndayongeje aramenyesha ikiringo umwana agenda araronkerako urucanco rw'indwara y'ubukangwe kuva kivuka. Abavyeyi n'abarezi ngo bitwararike gucandagisha abana babo, bakurikize na ntaryo ikirangamisi c'incanco zitegekanijwe. Izo nazo zitangwa ukukurikira: umwana akivuka, ku kwezi n'igice, ku mezi 2 n'igice, ku mezi 3 n'igice, ku mezi 9 no ku mwaka n'igice. Wa 24 Gitugutu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'ubukangwe. Abana 2 miliyoni zirenga nibo baronse urucanco rw'indwara y'ubukangwe, rwatanzwe kw'igenekerezo rya 10 gushika kuri 13 muri Ruheshi mu mwaka wa 2023.